Kwigenekerezo rya 2028 nzero no mwaka mukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverien Ndikuriyo yaragiranye inama n'abagumyabanga abakenyera rugamba nibonera kure mu mugambwe CNDD-FDD wo makomine ya Kibago na Mabanda yo mu ntara ya Makamba kugira ngo baganire ku bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe no kwitaho imibano myiza n'iterambere. Mwijambo yashikirije abari muri iyo nama nyakubahwa Reverien Ndikuriyo yabanje gushima ingene igihugu gitekanye acahamagariye bene igihugu kuguma babungabunga amahoro n'umutekano. Yarakengurutse ko muri politike yakozwe vyinshi na cyane ibijanye no gutunganya amatora yimirije atamfasha yumva makungu acashimira bene igihugu ingene bitanze mu guterera kuko ari iteka ku gihugu. Ibiganiro biduhuza tukivuga n'ivy'iwacu by'u Burundi tugategura ibyo shingiro ry'iwacu igenda igihugu cy'u Burundi ubu Burundi bwa nyaburunga atamuzungaje kuvuga ngo zaniki ngo shira mwiki n'abatavuga barandika biri haje tugenda uko dupanga uko tugira uko dupanga uko bigenda uko neza kwiyemera kandi biniteka nabo bijukuri kwikukira ukabona ikintu kari gwawe uteza ukigwanira ukagihagararira kugira abana buzukuru bazokuri bameze neza dukureho ibintu by'ubujanje tuja amatora turitora ibwizo shingiro amahera yacu ibiki ndababwije ukuri yo bana amahera y'imfashanyo aya matora no kuba ntiyubaye uravye inzego bafitiye Burundi muga yumvire bakavuga bati abarundi mutera amatora intara y'Amakamba ya mbere 98 bice 57 mu manuro yatanze mukuru w'inama nkenguzamateka yabwiye abitavye iyo nama ko kugira batera imbere bohera mu miryango bakintumbero ya kazoza bakongera bakarondoka ku rugero. Tuvuze rero guhindura ingene tubayeho kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ni ibintu birebire ni ibintu birimwo ubuzima bwose bw'igihugu ubuzima bw'umuntu n'ubuzima bw'igihugu ni birebire urashobora kuvuga ikintu muga byose ngira n'igitabo cyandika kingana na Bibiliya tuvuze guhinduka kugira ubivuge uraba turihe tumaze 57 twikukiye twavuye tugezehe jewe maze imyaka 70 ingahe nubatse none urugo rwanje rwateye intambwe yihe none ko uburundi mvuka umwe wese afata avutse ko hari amashamba uba amashamba arihe ni birebire ukaraba kera twavoma mariba mu myonga none kataye ariho haheze imyaka ingahe umva rero nico gituma umuntu avuga ati none tuzobitangura ryari kuvyumvisha abantu ko duhinduka guhinduka rero birafasha twamye dutankaro rero uno n'umukozi wa leta urashobora gutangura akazi ufite imyaka 20 uheje amashuri uri mu D6 cyangwa mu A3 ugatangura akazi ukaza gukukuruka ku myaka 60 ugasanga nta kimufise ugasanga imbere inyuma mu micunga nta kimufise mu kabare ufite ideni mu butike ideni kuri konte dekuveri aho rero urahejeje akazi urashaje imyaka 60 urakukurutse ugasanga nta kimufise iyumvire izo ngorane zose zigukikuje uravuye no mu kazi ucunyaruka kugenda nico gituma rero ufise intumbero wiha intumbero ukeneye kujaye babiheze je nabugije ukuri no muhira uvuze uti umwana wanje nkeneye ko tuza kwiga muri Amerika wiha intumbero ugashaka kubika amahera itike ni $1000 ukayabika umwaka umwe birashoboka wiha intumbero birashoboka wiha intumbero twasanze bice bihindura byose bihindura ingene ubayeho ingene uzobaho neza bikaguhindura ngene uvyara abana ushoboye. Nyakubahwa Reverien Ndikuriyo asanzwe ari n'imvukira mu ntara ya Makamba akaba yatunganije iyo nama bisabwe n'ubunyamabanga bw'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara ko yogendera amakomine y'intara ya Makamba akabona n'indongozi z'uwo mugambwe ziva ku mitumba inyuranye bakabaganira ku vyo yashimikira ko mu ngendo yagize mu makomine yose agize igihugu.